Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo ry'umunani Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro, inkuru kumwe n'intahe tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Iyi rero ni intahe ku musirikare Jean Marie Nsabimana aherutse kugwa mu ntambara muri RDC. Igihugu kirabuze umusoda agikunda cane. Mu basirikare b'u Burundi baguye mu ntambara yo kuwa 28/0/2024 ku musozi wa muremure muri Nord Kivu harimwo Premier Classe Jean Marie Nsabimana avuka ku mutumba wa Runyonza muri komine n'intara ya Kirundo. N'umwe mu basirikare 13 igisirikare kitashoboye gutora ibiziga muri iyo ntambara. Umwe mu bashingamateka b'u Burundi yatwandikiye iyi nahe nk'umwe mu batipfuza ko abo basirikare bibagirwa. Na twebwe abatwa turitangira igihugu. Ndabaramukije cane. Nobanza kubashimira ku gikorwa mukorera abarundi. Jewe ndi umwe mu bashingamateka bava mu bwoko bw'abatwa. Nagira ndabamenyeshe ko na twebwe dukurikirana cane ikibazo c'abasirikare bacu barungitswe muri Kongo kandi ko duhagaritswe umutima n'ibiriko birabashikira. Mu nama nshingamateka ntitwigeze tumenyeshwa ico bagiye gukora, amakuru tuyaronka nk'abandi barundi bose duciye hano ku rubuga rwanyu. Ndakunda kubona mwanditse ko 80% y'abasirikare bariko baragwana ku rubuga ari nabo bagwiriyemwo abapfa n'abafatwa mpiri, ari aba ex-FAB n'aba ex-FNL. Mbere murakunze kubaza impamvu abatwara izo ngabo bamara aba ex-FDD ariko abapfa bakaba abo bandi. Ikibazo canyu kirumvikana kandi kirahambaye. Ibi ni ibibazo abategetsi bataba bakwiye kwiyobagiza. Narabonye ko kuva mu ntango hariho ibibazo vyinshi mwashize ahabona bakaca babikorerako. Burya naho babatuka barabizi ko ivyo mushira ahabona ari ukuri. Nivyo birabamaramaza kubera muba mubishize ahabona, ariko birafasha gufata ingingo nziza. Burya murafasha gutwara naho batavyemera. Abasirikare bari muri Kongo barongewe amafaranga incuro zibiri zose kubera ubutumwa mwagumye mwandika. Amatwi adusumira hariho vyinshi vyahinduwe ku rubuga kubera ubutumwa mwatanze. Ariko ico nshaka kuvuga hano nuko hariho umurwi w'abarundi mwibagira mu makuru mutanga. Abatwa ntimubavuga. Ibibazo biri mu Burundi vyama bifatwa nk'ibibazo vy'abahutu n'abatutsi, abatwa bakibagirwa. N'abantu bake cane bazi ko mu gisirikare hariyo abatwa kandi ko bitangira igihugu nk'abandi bose. Muri Kongo turamaze kuburirayo abasirikare benshi b'abatwa, nabo nyene barakwiriye kuvugwa nk'abandi. Sindabagirije ngo mureke kubavuga n'impaka kuko ntako mwobamenya atawubababwiye. Niyo mpamvu nshimye gutanga iyi ntahe kuri Jean Marie Nsabimana. Jean Marie yari umusirikare akunda igihugu ciwe. Umusirikare Jean Marie Nsabimana narabonye ko mwamusize ku rutonde rw'abasoda 13 baherutse gupfira muri Kongo. Nivyo iyo nkuru y'incamugongo yaradushikiriye kandi yaratubabaje cane. Jean Marie ni umuntu twari dusanzwe tuzinanye. We aracari muto kandi ntituva mu ntara imwe. Ni umutwa havuka mu Runyonza muri komine Kirundo. Abamuzi baramumbwiye ukuntu yakunda igisirikare. Yaramaze kuja muri Somalia. Aho yabaye hose barashimye ibikorwa vyiwe. Ni umuhungu yari afise umutima udasanzwe wo gukunda igihugu. Kongo vy'ukuri iriko iraduhekura bikomeye kandi iriko iradutwara intwari zitari nke. Ko tutazoshobora gushingura uwacu nk'uko nabonye wabisavye, nshimye gutanga iyi ntahe maze abarundi baze bame bazi ko habayeho intwari yitwa Premier Classe Jean Marie Nsabimana. Baze bame bazi ko mu bwoko bw'abatwa naho nyene hariho intwari zigura Uburundi. Murakoze. Turashimiye uyu mushingamateka yarungitse buno butumwa.
koko aya makuru yaduhaye ntayo twari tuzi turahojeje umuryango wa Premier Classe Jean Marie Nsabimana co kimwe n'iyindi miryango y'abasirikare yose iriko iraburira abayo mu ntambara ya Kongo turabandanya kwakira intahe z'imiryango yose yifuza kugira ico ivuze ku babo bahitanwa n'iyi ntambara idutwara abacu itatwerekeye nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igice ca Shasha cafashwe na M23 mu mpera z'indwi iheze ku munsi wa gatandatu uheze abagwanyi ba M23 barashoboye kwinjira mu gisagara ca Shasha kiri ku birometero vyaba 10 vy'igisagara ca Sake kw'ibarabara ry'igihugu nimero 2 Goma Bukavu ni muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru ava aho nyene akaba avuga ko ico gice cafashwe inyuma y'intambara zikomeye zahuje M23 n'abasirikare ba FARDC nabo bafashanya umukenyezi umwe n'umwana umwe barishwe abanyagihugu benshi barahunga kubw'amashirahamwe yigenga izo ntambara zikomeye zabereye mu gice ca Ngumba no mu micungararo yaho imbere yo gufata igisagara ca Shasha izo ntambara zari zikaze cane umuhari M23 waruhiye gufata ico gisagara ubu duharura abasivile 8 bakomeretse n'abandi 2 bapfuye uko akaba ariko bishikirizwa n'ishirahamwe ryigenga iryo shirahamwe rimenyesha ko abanyagihugu benshi bahunze berekeza Minova ndetse na Sake ibarabara nimero 2 ryaracitse kubw'abashinga intahe uruja n'uruza kw'ibarabara ry'igihugu rigira 2 ryaraciwe na M23 yuguruye urundi rubuga rw'intambara mu gisagara ca Ngumba imasisi intambara ziriko zirakora ibara tukaba tumaze guharura umukenyezi n'umwana umwe bishwe hamwe n'abandi 8 bakomeretse turafise abantu benshi bariko barahunga uko akaba ariko bishikirizwa na Teresifore Mitondeke ajejwe gutanga amakuru mu mashirahamwe yigenga yaho nyene impunzi zisaba ubufasha kubw'amashirahamwe yigenga hari abanyagihugu benshi bahunze imiryango y'Ingumba Kirotse Kiruku Kihindo Munanira ndetse na Bwemera bahunze berekeza teritwari ya Karehe muri Sud Kivu hasa n'ahatekanye ariko nta bufasha bafise nico gituma dusaba ubufasha ku mashirahamwe ajejwe gufasha kuri ubu wa mbere mu gitondo amasoko yaho nyene yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ko aba FARDC bariko baragerageza gusubira kwigarurira igisagara ca Shasha kandi bati twumvise inkoho zivuga mu gitondo ishasha ndetse n'ibweremana abanyagihugu b'ibweremana n'ab'ikihindo Ngumba Bukobati Nyabibare ndetse na Shabondo Renge Kabase baciye ubwo nyene bahunga berekeza mu bisagara vya Minova Karungu Kishinji Bwisha no mw'izinga rya Burenga muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Sud Kivu igisirikare ca Kongo ntaco kirashikiriza kuri ivyo byose ariko igisata kijejwe igendereza n'umutekano na Nations Unies cafashe ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ibisata vya Nations Unies mu burengero bwa Goma nk'Imugumba mu Bambiro ndetse na Sake ni nyuma yaho haturikiye ibombe kuwa gatanu uheze iyo bombe yakomerekeje abantu 2 n'ibindi vyononekaye imugunga kuri uwa kabiri Shasha yabandanije ihungwa n'abantu berekeza igisagara ca Sake nk'uko umenyesha amakuru wa SOS Media Burundi yavyiboneye abagwanyi ba M23 bariko bagerageza gusubira kwigarurira ubundi buce muri ako karere ka Masisi kubw'amasoko yacu ahavuga ko hari intambara zikaze ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe nawe utarafyonda kurafyonda ko hamwe ubandanye kudushikiriza amakuru
ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse n'ivyo utegekanya kurangura. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.